werekeza iyo rindi aho kamuri uko nyene Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi. Izina ry'iwanje nitwa Feliciano Bankunguka, muramenyereye cyane mu kiganiro Nyibutsa Akaranga TV gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Tugomba rero tuyage ku biterwa kama by'Uburundi, tugomba turabe iki giterwa abakizi batubwiye yuko citwa indugwe. Indugwe murabona rero ingene ngaha gihishiye, aha turamaze kubarutwa mwaduhishiye muratubona, utundi ntiturahishira, nutwama rero bashobora kurya nk'uko ababizi babitubwiye, turarura ariko tumeze nka kurya intore zirura, kandi urabona yuko ari igiti cameze ku kindi giti hejuru, igiti rero kimaze kumera ku kindi hejuru nico bita ingurukizi. Murakoze cyane, tuzoza turayaga ku gikorwa caka, tuzotoza byinshi, murakoze cyane. none uko buhinduka bugari niko ni nkaryo mu gishingo twakiriye ko ngahirwa tuko tunacurunga umwanya wo gusa ko umwanya wo tubugifi mugabo ubwo nabwo umaze kumira buri nawe anakimwe none kagoma yo ntigasohoka ika urundi Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, umutozi mu mico kama y'Uburundi. Aha rero turi kumwe n'umuhinga mu mico kama y'Uburundi, reka ndamuhe akanya nawe yidondore. Amahoro cyane mutaha. Yego yene kwizina ry'iwanje nitwa Imana Jambosi yego asanzwe mba ku mutumba wa Kisumu hanyuma turamuriye na komine Giharo hamwe na Kayobe. urakoze cyane. Witwa Jandozi, ukaba uba mu Rusunu. Mu Rusunu ni muri komine, ni komine Rutana. Yego intara ni Rutana. Aha rero twari duhuriye ni mu Rutana nyene, nizera ku mugwa mukuru w'intara. Yego tugomba tuganire kuri iki giti tubona aha imbere yacu. Iki giti none wewe kiriko twama twiza bona dusa gutya, wewe urakimenya iki giti kitwa ngo iki? Igiti mu bisanzwe genda kibi Yego
bakita ehe igiti bakita indugwe. bakita indugwe yego Agati barashobora kuduhamura yego baraduhekenya bakadukoza ibijumbu ukatumira uko nyene hariho bimwe bimwe wikingira bijanye n'utu tuntu. hari utuntu ushobora kwikingira mu mubiri iyo umeze utu tuntu yego umuntu akwegereye rero ashobora kumubwira neza na neza imvo n'imvano y'utu tuntu utumeze icyo bishobora kugufasha. Yego mu bijyanye n'ubuvuzi kama hari ikindi kintu woba ushoboye abantu bashobora kuzokurondera kidufashe woshobora nko gufasha mu biki mbona ikintu kijyanye n'ibintu bijyanye inka ibijyanye n'umupfube kuvura imipfube umupfube w'inka umupfube w'inka yego imiti ivura umupfube w'inka utabanje gukoresha imiti y'ikizungu udakoresheje imiti y'ikizungu ugakoresha imiti kama y'ikirundi ukavura umupfube w'inka ibyo urabizi neza umuntu niyaza akakurondera ati inka yanjye yarwaye umupfube urabimufashamo neza cyane. Yego none nka we nk'ubwo buhinga wabumenye gute? twayaga n'abakurambere bo hambere bahise tugatera inkuru tukayaga tukababaza ingene ibintu ingene bimeze hanyuma bakatugurukira tubwiye hanyuma n'ubu tubandanya tuvugana n'abakurambere tuyaga utuntu n'utundi ko kahise ka kera. Urumva rero ubumenyi kama bw'ibiterwa bwacu imiti ni imiti abimenya kubera yayibwiwe n'abakurambere bo hambere n'impererekanwa rero urumva nawe wo kwegera uwo mufasha byinshi uti rero nino ndugwe rero nanjye ndashobora kuyihereza ntabwo ari ndogira karabura nkuko wabivuze nyene yego cyambwira kagasosa umaze kukarya karabura hama kagasosa yego nkaba nikingiye n'ibintu mu mubiri ushobora kuzofata akanya ukigisha abana. Yego ndagushimiye cyane rero reka tuzobandanye tubonana mu biganiro byo hanyuma mvuze nti gira amahoro. Murakoze cyane abatwese.